Haciye imyaka 42 igihugu ca Cameroon gitwarwa n'umugabo umwe Paul Biya. Uyu mugabo yageze ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 afite imyaka 41. N'ubu aracari president ntawe muciramwo. Mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekerezo rya 12 gitugutu no mwaka, umugwi wigenga wari ujejwe kuyategura watangaje ko Paul Biya yatsinze ku bice 53% nubwo batavuga rumwe Chiloma Bakari atari kabibona. Hamwe ibi byavuye mu matora byo kwemezwa mu bitigire ntabanduka bizotangaza kwa 26 gitugutu. Paul Biya azoba atwaye imandigira 8 ku myaka yewe 92. Ariko nubwo yarambiye ku butegetsi, iterambere muri Cameroon ryaradindiye. Abandi bubaka amabarabara ubi ntibimuraba. Igihugu categerezwa kuba kiri mu vyambere bitunze muri Afrika kubera ubutunzi kama gifise kiracari nyuma y'amajambere. Abanya Cameroon bipfuza umuyaga nkuba, amazi meza, ndetse mu bice byinshi by'iki gihugu nta nibifungurwa bikuye baronka. Muri video y'uno munsi tuza gukubitira Yaounde muri Cameroon, tuganire kuri uyu mugabo yanonuje igihugu kandi akaba aticeze kukirekura nubwo imyaka isa n'iri kiramusiga. Paul Biya yagiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 asubiriye Amadou Ahidjo. Iki gihe abanyagihugu ba Cameroon bari bamizeye ko azobageza ku iterambere n'ubutungane. Cameroon cyari igihugu gisanzwe gifise ubutunzi bwaco kama. Aha twavuga ibiti bizimbye biri mu mashamba cimeza muri kino gihugu, ubutaka bumera cyane, amabuye y'agaciro, ibitoro n'ubundi butunzi ataco bigeze bumarira abanya Cameroon uretse gutungisha umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe gusa. Igitangaje nuko nubwo hari ubukene n'iterambere ritavaho riri, inshuro zose habaye amatora uyu mugabo yatsinda hafi 100%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe barapfungwa, abagize imana bakava mu munyororo bahita bahunga igihugu butakigaruka. Muri iki gihugu hari ubwoba bwo kutavuga rumwe na leta, nta wubahuka kubikora kubera ko Paul Biya ni wategerezwa kugira ijambo rya nyuma mu gihugu cyose. Ibintu vyamera nabi vyareka niwe roshefu, nta numwe ashobora kumuvuguruza. Ugwaruka rwa Cameroon ruronza opportunity yo gusohoka igihugu bagenda ubutakigaruka. Paul Biya imyaka yose amaze ku butegetsi ntiyigeze ateza imbere n'igisatana kimwe. Amashuri arangwa n'ubukene butavugwa, amabarabara mu bisagara nka Yaounde canke Douala Teisoni. Igihugu bisa naho bacatse bene cyo kija mu minwe y'abakire barongowe na Paul Biya. Uyu mugabo kenshi ntabari no muri Cameroon, aba yibereye mu mahoteli azimbye mu bihugu by'Uburaya nko mu Busuwisi n'ahandi. Ntavuga amajambo menshi, abanyagihugu ntibashobora kumenya imigambi n'imigabo yiwe. Mwe nimutekereze ntihagire ubaza ikibazo na kimwe, nije ndi president. Mu matora aheruka abatari baki bari batangiye kwishima ko Paul Biya yatsinzwe kubera ko utavuga rumwe nawe bari bahiganye Chiloma Bakari yari yatangaje ko ari we yatsinze ku bice 60%. Abanya Cameroon bari umutima menyo bajamye barabara mu gushigikira umukandida no kugabisha leta ya Paul Biya ko batohirahira ngo bibaye amatora. Umukobwa wa Paul Biya, Brenda Biya, yari yateye akama abanya Cameroon ko batohirahira ngo batore papa wiwe. Nimuhirahire mutore Paul Biya ari we papa wanje. Ibara rizoba ryongeye kutugwana muri Cameroon. Uyu mugabo w'imyaka 92 niwe muyobozi ashaje kurusha abandi muri Afrika. Aha ni hampande y'abandi ba president banse kurekura ubutegetsi harimo Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire afise imyaka 83, Theodore Obiang Nguema muri Guinea Equatorial akaba afise imyaka 82, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda afise imyaka 81, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville afise imyaka 82, Isaias Afwerki wa Eritrea afise imyaka 79. Hariho nabandi kandi aba bose nta na kimwe gishobora kubakura ku butegetsi uretse urupfu rwonyene rudaharirizwa. Mu gihe bo bigwiza ku butunzi, abanyagihugu bayoboye baramenyereye ubukene. Ni kibazo cananiye abahinga ukuntu ibihugu bitunze inzahabu bifise ubutunzi budaharurika.
ariko ugasanga birangwa n'ubukene bw'agahomera bunwa, nta mazi, nta muyaga nkuba, nta mabarabara, nta mashure, nta mavuriro. Ikibagiwe cyo n'ubutungane, kubera ko muri bino bihugu abacamanza bose baraguzwe. Ukuri siko gutsinda, ahubwo hatsinda amafaranga. Afrika n'umugabane uri jene, ariko ugatwarwa n'abatama badashobora guteza imbere ibihugu vyabo. Hari abatahuye ko Afrika atari y'abatama, ahubwo ko Afrika ari y'abajene, maze biyamiriza ubutegetsi bubasubiza inyuma hakubateza imbere. Ibi bihugu harimo Madagascar. Mu mpera zo kw'icenda k'uyu mwaka, ugwaruka rwa Gen Z muri Antananarivo kwihaye amabarabara biyamiriza icikagurika ry'amatara n'amazi muri kapitale. Ibi byakomeje kuyangara, maze bajya Kalungu biyemeza gukuraho ubutegetsi bwa Andry Rajoelina. Ubutegetsi bavuga ko burangwa n'ibiturire byasubije inyuma igihugu ku rugero rudasanzwe. Igisirikare ca Madagascar cyahise gifata mu igihugu, maze Andry Rajoelina ahungira mu Bufaransa. Ibi ntivyabaye muri Madagascar gusa, byarabaye no mu bindi bihugu. Mwarumvise muri Nepal uko urugwaruka rwiyamirije leta yaho bayagiriza ibiturire no kunyuruza amatungo y'igihugu. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, muri Kenya naho nyene Gen Z yarahagurutse yiyamiriza Perezida Ruto kuri politiki yarazanye yo kuduza amakori ku bintu bitari ngombwa. Muri Senegal Gen Z bagiye mu mabarabara biyamiriza ubutegetsi bwa Macky Sall bwari bwapfunze utavuga rumwe nawe Ousmane Sonko. Hako hari kumuburabuza ngo ntaze yitaba amatora yarategekanije mu mwaka wa 2024. Muri Nigeria Movement Endsar urugwaruka rwatororokaniye kuri Twitter, maze bihereza amabarabara biyamiriza ihohoterwa ryakogwa na polisi, maze ubutegetsi bubona gushira ibintu mu buryo. Umugabane wa Afrika uno munsi tuvugana ufise abantu bagera ku miliyaridi n'igice. Muri aba ibice birenga 60% n'ugwaruka bita Gen Z. Urugwaruka ntirukurikira umugambwe n'umwe canke ngo bashigikire politike zibasubiza inyuma. Ico bipfuza ni terambere ry'ibihugu vyabo nta kindi. Kuva Antananarivo guca Nairobi kajabuka Dakar, urugwaruka rutororokanira ku mbuga hwaniro Facebook, Instagram, Twitter, bakumvikana kwiyamiriza leta zabo ziba zananiwe gukemura ibibazo biba biba hanze. Harabibaza bati none muri Cameroon Gen Z ntibaho, ni kubera iki baretse Paul Biya abatwara imyaka 42 bakaba banamwongeye yindi manda bazi kadashobora kubateza imbere? Iki kibazo kiragoye ndetse kinatanga ishusho ya democracy page mu bihugu byinshi bya Afrika. Niba ufise igice cyinshi kuri kino kibazo, nyandikira muri commentaire, fyonda like na subscribe, maze iyi video isangize n'abandi. Tuzosubire mu yindi video.